ndashaka kumenya kuri X ni izihe challenge wahuye nazo muri tournage amuvuga ati indirimbo kweri iranduhije zambe na mbere ikigiye ni jenye narimo ndajira abo bantu bose bari ngaho abadanseri aba make up abantu bose bisigura yuko no mu director ni je namubwira ivyo azabukora bisigura yuko nateguza kuruwa sana kandi indi challenge twasubiyemo ama image kugira kandi bonga abantu basubira kandi kuboneka umwanya tusa gusa na audio yao na nyene byaruko nyene gusa twabishimiye Imana indirimbo twarayisohoye kandi urabona ko yakiriwe neza cyane. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM nyuma yo kumviriza akarimbo X ka Tomson The Voice neza na neza tugaruka ikiganiro ni cyakindi nyene ikiganiro ingabirano yanje ni asa pro asa kinga route bire frequency akatava azaniga pyu neza na neza Tomson The Voice yamaze gushika 5 kwa 5 yamaze gushika in the building in the house in the kingdom the VVP station radio muri radio virizwa n'andi ma radio the big house in the town IREBE FM 91.1 Yes, muko mubizi ni Tomson The Voice aciye indwi zibiri gusa ashize indirimbo yiwe X hanze ni Tomson The Voice aciye amezi ane akoze gumya remix ari kumwe na Fabilove ni Tomson The Voice mwamumenye kuri okay haciye umwaka wose iri hanze ni Tomson The Voice yashize hanze indirimbo nyinshi mwagiye murakunda ni Tomson The Voice mu kiganiro ingabirano yanje ni Tomson The Voice ari kumwe natwe right now. Yes, neza tutamutebeje tugira ko tunamwakira mambo vipi tonto. Yes, safi mzee gute Yohana James fresh gute nawe nanje ndashima pole gusa amakuru yawe ni meza je kukwanje vraiment ni fresh ndashima kumenga uragwaye oya jemeze neza niza swag nyene z'umuririmbyi jemeze neza gusa nukumvuga nyene umunsi wagenze neza naho utarahera kuri jewe ndabishima vraiment wagenze neza niriwe mu rugo na famille so ibintu byifashe neza kabisa ibintu bimeze neza no muziki wa Tomson The Voice bimeze fresh sana. Yes turashima. Yes ni Tomson The Voice turi kumwe mu kiganiro ingabirano yanje Tomson The Voice undamukiriza abantu bariko baradukurikirana kuri IREBE FM hariya kuri 91.2. Yeah you know what it is like my homeboys Tomson in the house from Breeze Paradise Profession again baby in the house ndabaramukije cyane gose namaze kwishikira ndingandize yuko tuza kuyaga byinshi cyane gose bariko baradukurikirana Tomson amaze gushika uvuza akantu kati Toto Breeze uri mw'isite hajya jendi wendane kabisa byakanga igihe komba kuri 5 ga Tomson jendi imvukira yajya nyene abantu bose bo mu Bwiza benshi muri bo ndabazi tari nkatwe twamanutse guhiga ubuzima twese twaramanutse bivana naho wavukiye. Yes mwamaze kumumva ni Tomson mu kiganiro ingabirano yanje ni Tomson kuri 91.4 ni Tomson tugiye kurabira hamwe umuziki we muri rusangi umuziki ndundi muri rusangi ni Tomson The Voice tugiye kuvugana bimwe ku muziki wiwe tugiye kurabira hamwe icoko kugira ngo umuziki ndundi utere imbere ni Tomson The Voice turi kumwe uyu munsi mu kiganiro ingabirano yanje neza Tomson The Voice akabazo kanje kambere karagira ati Tomson The Voice ku mazina yahawe n'abavyeyi yitwa gute Tomson The Voice kariyeri y'umuziki yayitanguye ryari neza Tomson The Voice atwibwira uwari we mu buryo burambuye.
amazina y'abavyeyi ni Ndayishimiye Toma. Natangiye kuririmba neza na neza muri 2012 sino gusa icyo gihe nacyanga ibintu byinshi amadose no kuririmba gusa ninjiye muri career solo yanje neza na neza 2019 no kuvuga 2012 waranatamba waragiye mu makuru ego hariyo ni n'ama competition interscolaire y'amakuru concours de danse menshi cyane ashoboye gutwara so benshi cyane banzi mu danse gusa kwinjira muri music kubifata nk'akazi kubikorera ko natangiye 2019 uratanguye umuziki haciye n'imiburiburi imyaka 5 Tomson The Voice atanguye umuziki career solo. Tomson The Voice ku myaka 5 umaze mu muziki w'u Burundi, nibaze yuko urafise ivyigwa wagenda uratanga kuba ariko baraza kuba ariko baratangura ubunya ni cigwa ubwira abariko baratangura ubunya wabwira ati guys ibi bintu by'umuziki mujemwo mu vyitware mu gucya anye mu bisanzwe Jesse ndi umuntu nyene akunda gutanga impanuro mu byerekeye ibintu by'umuziki kuko na nyene ndacyazikeneye izo mpanuro niyo mpamvu tugerageza kwegera bamwe mu badukuriye muri game kugira tube turamenya byinshi mu byerekeye umuziki. So gusa abashaka kuririmba baririmbe nje mbona yuko ari byiza kuko umuntu mu bisanzwe kubwiwe yumvise yuko afise iyo mpano yo kubikora ibyo bintu. So ntushobora kumubwira ibintu byinshi naho mu mpanuro kamwereka ukamubwira ibintu bimeze nabi n'ibintu bibi arabikora tu. So giye kubwiwanje ndakunda cyane rwose gusa guha umutima umuntu nkamwereka yuko ushaka kubikora kora nta na kimwe bitwaye ni wowe gusa umwanya wawe nyene no kubikunda. Yes ni Tomson The Voice neza hariko imyaka 5 iriko iragenda irumana ari mu muziki w'u Burundi. Ni Tomson The Voice neza tubona haciye indwi zibiri ushize indirimbo yawe X ku rubuga rwa YouTube. Ni turashaka kugaruka cyane ku ino ndirimbo yawe X. Indirimbo yawe X turabona neza yuko uriko urumvirizamwo amajambo yo kubwira umu X ati ewana hagati y'icapati nawe notori icapati. Turashaka kumenya indirimbo X wayanditse uri mu ni inspiration wayikuye hehe, wari uri mu yihe mood kugira ngo indirimbo X ushobore kuyiha abakunzi b'umuziki wawe? Bwa mbere inspiration ya X ni ubuzima busanzwe bw'abantu tubayemo. Maze kumva ama message y'abagenzi benshi cyane y'aba X babo byo bakorera hariho n'abandi nyene bihera nabi kubera ikisino kwandika indirimbo yitwa X meze ukunuku uvuga message meze ukunuku. So inspiration ya mbere ni ku bantu n'impanuro iri mu ndirimbo ni abantu nyene ko kila muntu wese asanzwe office ba X n'abandi baza kumufise sinzi so icyo rero message nashase gusa gutanga message shikira abantu urumva ko indirimbo imeze neza, indirimbo itambise style nyene ziga nyene twifuza mu Burundi. So igikunda gusapotinga gusa umuziki mwiza. Yes nuko ni Tomson The Voice niyo ndirimbo tubona neza yuko haciye niyo ndirimbo yugururiye umwaka wa 2024 kubera yuko Gumya uri kumwe na Fabilove remix mwayisohoye muri December mu mpera. Kubera iki gutangurira kuri X muri 2024 uko turazi neza yuko ufise n'izindi ndirimbo nyinshi muri stock, kubera iki wahisemo uvuga ati reka ntangurire kuri X muri 2024? Niyo yari ku mwanya niyo nanateguye kuva mu mwaka uheze. So n'izindi ziko ziraza Imana idufashije no kwezi gukurikira cyangwa kundi kwezi mu azosohora ibindi. So gusa
ni tuba dufise plan tugapanga ibikorwa tuzosohora iki gusa yari muri plan yo gusohoka. Yes, nuko tukiri kuri X indirimbo yawe uri kubona gute feedback abantu bariko bayakira gute muri rusangi bariko bakira gute X indirimbo yawe feedback kuri X uri koronka feedback zimeze gute? Ikaze cyane kubera je kubwira ati man uri kutuvugira ibi urabona ko indirimbo iri kubakirwa neza iguma isamirana mu masamirizi agiye atandukanye bare nose mbona n'ama challenge y'abantu bakora ama challenge nyene kuri TikTok yanje so indirimbo iriko irakirwa neza kimwe gusa nyene yuko boshikira baguma bashigikira ko indirimbo imeze neza cyane bose. Yes. Yes. Uvuze ati kugushigikira tukiri ngaho nyene wifuza yuko bogushigikira mu buhe buryo ni yihe ntererano wifuza yuko boguha kuko uvuze ati bagume bagushigikira? Bwa mbere na mbere ni kudushigikira mu kuvuza indirimbo ziwacu aba DJs indirimbo nziza mu bantu bategura ibiteramo so your supporting tuba twikeneye cyane bose kuko abafana kubw'iwabo barabitwereka ku makomantere bashirako kuri YouTube yawe kugira bagusupportinga urabibona ko bafise umutima mugabo ari supporting bace baguma bakubaza why tujya mu maboîte indirimbo zawe zikaze mugabo tutazumva mu maboîte tuba dukeneye kukubona mu biteramo mugabo tutakubona so iyo rero iyo supporting turayikeneye ku DJs n'abantu bategura ibiteramo kuko ni ibintu byiza cyane. Yes, uvuze yuko abafana barakubaza ati mbega kubera tukabona mu biteramo ukagaruka avuga ati turakeneye na support y'abategura ibiteramo ariko abategura ibiteramo turabona hariho bamwe bakunda kuzana kubera ikire Tomson The Voice haburi iki mbega ni ikibazo kiri kubategura ibiteramo cyane ni ikibazo kiri kuri Tomson The Voice kuba tutariko tumubona mu biteramo? Ndibaza ko ikibazo kiri ku bantu bategura ibiteramo ko giye kubw'iwanje nta namwe arandondera nyuma ntange kumwumviriza so sino kuri problème rero sinzi akantu gahari gusa arigiye twirondera n'ibyo biteramo tukagerageza kurondera izo marché muga tukanazibura so ni ibintu bidashobora kinege ne dushobora guhagarika gukora twe tuguma twikorera twamaze kubivuga ko turingwanye nyene no gukora cyane bose gusa kimwe bazi baragerageza basi bakatwiyumvira na twebwe kuvuga ko umuntu ngo ariko arisabira mugabo kwisabira nawe nyene birakenewe kuko umuntu ntiyomenya yuko ugwaye utamubwiye kugwaye so iyo wisabiye ikintu ukabura irya supporting umuntu ukakimusaba akakikwima so ni ikintu nyene kirakubabaza mugabo nicyo tumuhagarika ivyo ukora sino gusa ikindi nacyo novuga batabikoze tuzovyikorera muzoza murorganiza namwe ibiteramo byanyu ca munitumi. Yes, nuko turi kumwe na Tomson The Voice neza ariko aravuga ico kogwa kugira ngo umuziki w'abarundi muri rusange utera imbere dusupportingane kuri bajya bose bavanga imiziki bajya bose bategura ibiteramo barabe mbega ho kogwa iki kugira ngo nabari abandi tutabona mu biteramo ariko Tomson The Voice reka tugaruke muri rusangi ku mwaka wa 2023 kuri Tomson The Voice wari umwaka umeze gute Tomson The Voice kubera ko turabona yuko X niyo yuguruye 2024 turashaka gusubira inyuma uduhe igicapo 2023 kuri Tomson The Voice yari imeze gute? 2023 je kubwiwanje vraiment yaheze nabi ilikuwa ni bala zindi mu biyashu byinshi cyane by'amaaccident oh la la pole sana family byo kugwara byo gushwana n'aba producer aba director so gusa turabishimira Imana kubwe n'umwaka waheze
so je kubwira nje vrema umwaka kweli ureze nabi. Yes. Yeah, ariko twiza neza yuko uyu wa 2024 abanazoba ari umwaka w'inyishu gusa. Gusenga cyane Imana no kumenya n'ingenzi twagendanye mu mwaka uheze, kumenya yuko zidasubira kandi kugaruka muri espace yacu, mu byacu by'akazi, mu buzima bwacu bwa misi yose, kuko ari abantu mugendana bakwana mu bintu byawe kuri kote psychology kuntu. So abo bantu rero mu mwaka ntibaze ko uyu mwaka nigipasa vraiment nigipasa ko tubaho umwanya. So kindi naco 2023 je yaranyigishije byinshi cyane rwose, nashoboye kuronga experience nini cyane rwose muri kariyeri yanjye n'ubuzima bwanjye busanzwe. Bisigura yuko mu mwaka nzogerageza cyane rwose bijya bintu nashoboye guhura navyo muri 2023 bizogaruke. Uvuze yuko wahuye na experience nyinshi muri 2023, iraba cyane kariyeri yawe y'umuziki, woshobora kudusangiza nka zibiri canke zitatu waba warahuye nazo ku buryo n'abariko baratwumviriza bavuga ati uko biri kose iki kintu reka nanje nze ndagikorereko? Ni nyinshi gusa sinoziheza, mugabo kuri kote y'wanje y'umuziki yo zimwe nyene zokorana n'abantu nyene badashaka ko muheza ibintu, zokorana n'abantu badashaka kuguha ibintu by'iwawe, so zo gutebeza gusa mu kazi kiwawe gusa. Nyinshi muri zo kenshi turaziraba ukanaliza ukavuga jewe ibintu bikorera ko ibintu byose bikorera ko gusa Imana yarabikoze. 2024 tuzogerageza cyane bose dukore cyane, turondere ihinduka muri kariyeri y'iwacu. So niyo mpamvu yuko na utanguye neza, nakoze indirimbo nziza kandi ko yakigwa neza, no gushiramo ingufu, gukora cyane kandi nizeye yuko ibindi navyo bizogenda neza cyane rwose. Yes, turi kumwe na Tomson The Voice mu kiganiro ingabirano yanje kuri IREBE FM 91.4 neza. Tomson The Voice tugarutse inyuma gatonyi tukiri kwino ndirimbo X, twarabonye ushira hanze yuko igira ize ariko imera nk'iyigongana niya mugenzi wawe Emerson muhurije ko titre. Byari bimeze gute? Ntiwavuga ntivyabaye kugongana ku buryo utasha kuvuga ati mbega bizogenda gute kwino ndirimbo yanje kuri X yiwawe, kuko urumva vyaragonganye, ni title zimwe, abari barindiriye gwawe, abari barindiriye Emerson. Vyari bimeze gute kubona biri ku murongo umwe n'amadate ashaka kwegerana ku ndirimbo yawe X? Ntiyumviriye guhindura? Vraiment parce que je kubwira njye ndafise fan base yanje, afise abantu banje bankurikirana, none ndafise abiwe bamukurikirana, kandi muri twebwe nta n'umwe afise abiwe nyene yovuga ngo twese badukurikirana, kuko mu Burundi abafana ni bamwe, umufana Tomson, abafana undi muririmbyi. So je kubwira njye si kibazo, kuko title indirimbo bisa amazina je simbona ko ari kibazo. Gusa ibyo naririmbye sinzi ko bisa n'ivyo yaririmbye, sinzi. Je simbona ko ari kibazo, gusa no gukora cyane kira mu nose akora ibintu by'iwe. Hanyuma kuyo kote nayo ni kote nyene ntangerageza gutahura yuko ibintu birashobora gusa ni nk'amazina. Noza c'est normal, cyangwa yuko ari normal. Ni ibintu bisanzwe kuba amazina yara y'indirimbo zisa, y'ibikorwa bibiri bisa, no gusohokera umwanya ushaka gusa. Kuko arashobora kuba yabaye inspire nyene, kuko indirimbo y'wanje yari muri trend imisi myinshi cyane yose. Ashobora kuba yakunze nawe nyene araronga ide yo gukora nawe indirimbo yitwa X. So no gukora gusa ati nta soti wewe nikizima ubu ufise message yiwawe nanje ufise gwanje.
yes turabona yuko Tomson turabona yuko indirimbo yawe gumya haciye uri kumwe na Fabulous haciye amezi ane remix isohotse ariko original iramaze hafi nk'imyaka 3-4 kubera iki kwiyumvira remix kuyizana haciye igihe kirekire nk'ico cyose maze kuvuga kenshi cyane gumya ndayifitiye big project cyane gusa ico gihe yasohokeye iyo audio yari gusohokana n'amasanamu muga ari ibintu bitagenze neza gusa indirimbo ndayifitiye projet yo kuyikora remix nabonye yuko ari umwanya wo kuyikora remix nitamo kurondera Fabulous vacation book nawe urumva ko kirageje kumva indirimbo yaramacinganya nayo so nuko nyene yes ikindi kibazo canje kiragira giti Tomson The Voice ku ndirimbo yawe X muri ko mukora gute na team yawe kuko turabona neza yuko ibiharuro ku rubuga rwa YouTube bihagaze neza cyane mu ndwi zibiri yes mbega ku zindi mbuga zidandaza imiziki iriko X gusa kuri X arakabazo kabaye gatonya gusa kwizo mbuga zose zidandaza imiziki indirimbo za Tomson ziri hajya indirimbo zose ubona kuri YouTube yanje Spotify Boomplay Audiomack n'izindi mbuga zirahari gusa kuri X arakabazo kabaye gatonya itashoboye kuja kuri izo mbuga kandi kuri kote yiwanje ndabona yuko gusa yari probleme y'ibintu nyene byizo iyo platform yacu nyene ari ibintu bashase guhakinga mugabo ubu turiko turabikorera ko kandi yamaze kuja ko ndibaza ko n'abandi barondera turabona neza yuko indirimbo yawe kuri YouTube iriko iraduga neza cyane turashaka kumenya akabanga ka team ya Tomson mukora gute kugira ngo turashaka kumenya mukora gute kugira ngo indirimbo yawe ishobore kugira power mu bantu kugira ngo iduge neza twumve ukungene team ya Tomson ikora kugira ngo indirimbo mu ndwi zibiri iba igeze mu bantu 136 barenga bamaze kuyiraba mukora gute muri team ya Tomson team yanje sibyibanga gusa no gukora cyane simbona strategy bakoresha gusa no gukora cyane no gukora umuziki mwiza umuziki ushikiye umuntu akawakira neza yes nuko turashari kumwe na Tomson The Voice akubwira X haciye indwi zibiri indirimbo X igiye hanze ku rubuga rwa YouTube ni Tomson The Voice neza na neza ubona yuko ni indirimbo vraiment yatinze neza kweri nkuko yakubwiye ati abantu Jenny Toto Breeze uzi yuko image zitangura umenga uri Nigeria ziriya site za Nigeria zirikacuko na kala ukuntu mwakoresheje ndashaka kumenya kuri X ni ziye challenge wahuye nazo muri tournage amuvuga ati indirimbo kweri randuhije zambe na mbere ikigiye ni jenye narimo ndajira abo bantu bose bari ngaho abadanseri aba make up abantu bose bisigura yuko no mu director ni je namubwira ivyo azabukora bisigura yuko nategeza kuruwa sana kandi indi challenge twasubiyemo ama image kugira kandi bonga abantu basubira kandi kuboneka umwanya tusa gusa na audio yawo nanyene byaruko nyene gusa twayishimiye Imana indirimbo twarayisohoye kandi urabona ko yakiriwe neza cyane so challenge nazo mu bisanzwe tugumana nazo ziguma zidukurikira n'ubundi challenge nizobura mu muziki kubera yuko akazi kose kaba gafite challenge yes nuko hari abantu mbona abantu benshi muri clip hajya abantu niwe wari wababwiye ati guys muje hejuru muri etage abandi muje hasi niwe wari kurapanga set gusa ariyo bamwe bari muri clip n'abandi nyene biyongereje
tuvuga nta kibazo mushaka ko tuboneka twese turabarundi dukeneye gushigikirana kugira dukore ikintu cyiza cyane bose n'abandi barinjiramo gusa benshi bari abantu nyine twari twizaniye ni image harimo akantu wavanze akantu ka Nigeria n'akatizi warabivanze bitanga indirimbo X ya Tomson twavanze bya Nigeria na bya tizi ahubwo twashase kwerekana Africa. This is Africa, twerekana image ya Africa. Wow, correct kabisa. Aka kantu naragakunze kwerekana Afrika ukunyene imeze mu mama hetse abantu baca biyumvira yuko twashase gukora nk'ibya Nigeria kubera ari byo bihugu bimaze gutera imbere kuri music mu kwerekana umuco wa Afrika. Izo Nigeria zimaze gutera imbere gusa twebwe twari dukeneye yuko babona Burundi nyene from Burundi Africa. Yes, nuko ni Tomson The Voice akubwira ati ewana mu ndirimbo yanje X twari dukeneye kwerekana ishusho rya Afrika muri rusange n'ishusho ry'u Burundi. Hajya Tomson The Voice wacyuheba ibintu byo gutamba winjiye mu bintu by'umuziki ko ndabona muri X waratamvye ku buryo X gusa kuva ku clip yanje ya mbere zose zinga kuri YouTube yanje Jason Zonamba sanzwe ndumuririmbyi aririmba tamba kandi baza ko ndi jenyene mwe so zose genda tamba sinabihevye ahubwo gusa ngiye kubishira mu nguvu kuko urabona neza yuko no muri X n'abadanseri hari aho bagira bagasigara bakuraba bavuga ati ni umujama umenga waraba niwe wazanye ama choreography. Oya gusa abapeti nabo nyene barakaze so bari ko ari abadanseri banje pema na mugabo turakorana sana kandi bamaze no gukora mu yandi ma clip. X nabo nyene nibo bazanye amapa turazana ide je nazanye amapa makenya nabo nyene bazana yandi kandi twabikoreye uwo munsi nyene muri location ko nta mwanya twaronse wo gukora ama repetition mwayigiriye nyene muri location tirindira gatonyi 10 minutes hama chatugaruka barimo barasettinga amakamera bariko barapanga ibintu n'ufucamo turakora ka repetition gatonya turashootinga kandi urabona ko byagenze neza twatamvye neza twaragerageza cyane gose.